Shalom, ni Chris Ndikumana. Nashaka kugira kandi icyo mvuze ku byerekeye ikorane cyabaye ku munsi wa gatandatu uheze. Ndabigize kubera nasanze ari abantu banyandikiye, nagira nshimira ubwa mbere gose abantu nsanze banyandikiye bariko barandemesha bantera intege, kuko niko umuntu akenshi tubatera intege muri kanguka, natwe turabantu turakenera abadutera intege. Rero abantu banteye intege bambwira ko bakora baransengera, ndiho abahe umugisha. Sishobora kwandikira mwese, ariko nagenda bashimire ku bantu bavuga ati turi kumwe nawe, tuko turagusengera kandi bizogenda neza. Rero ni ibintu byari bibabaje cyane ibyabaye ku munsi wa gatandatu, kuko twari tuvuye mu bintu vyiza cyane, twagize ikikorane ciza kuva ku ntango. Abaje murabizi ngene byari bimeze neza, hari ubwiza bw'Imana, abantu benshi cyane barihanye. Ujya musi nyene twaronse message kujya telefone natanze, twaronse message y'abantu barenga 5,000, abantu barenga 5,000 batubwira ati turashaka kwakira gakiza. Ivyo ni ibintu ngira ahantu ndabiheruka ni muri Côte d'Ivoire, niho nabonye ibitigiri nk'ivyo, uko abantu bari banyotewe Imana. Hari ubwiza bw'Imana, umuntu wese yaje mu kikorane iyo kubwira gutyo nyene, dushitse muhira tunezerewe, two turashima Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu umwe gusa yihanye ngo umunsi mukuru mu ijuru. Niho rero naronka telefone bambwira ati urazi byabaye, batanga kumbwira ko hari abantu batashe bagize ikibazo barakomereka, bambwira ngo yashoka yuko hari umwe yapfuye, gushika n'abatubwira ko bashitse ku bantu 8. Rero ico kintu ni ikintu by'ukuri cyasa n'igihinduye ikirere, hari umunezero, tuca mu kubabara. Ubuzima bw'umuntu ni ikintu gifite agaciro, ariko icyo nashaka kuvuga nuko Satani icyo ashaka no kutubuza umunezero, twibagire ibyabaye. Rero ibyabaye ntidushobora kuvyibagira, kuko abakijije barakijijwe, ababohotse barabohotse, iby'Imana yakoze yabikoze. Ariko twarifatanije gose n'abo bantu, twarafashe umwanya nababwiye n'abasenzi dusengera abantu, dusengera iyo miryango, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umwana w'umuntu, hanyuma bavuga Yesu ntiyaje guhonya ubugingo, ariko yaje kubukiza. Rero Yesu yaje gukiza ubugingo, ntiyaje kubuhonya. Ababuze ubuzima ndizeye rwose ko boba bari mu bantu bari biteguye, bashobora kuba barihanye muri rya mwanya, ko ntayo mwanya abantu barihana. Ndizera by'ukuri ko batashe neza, kuko ujya munsi umuntu wese yaje yo kubwira ko hariho ubwiza bw'Imana. Rero ikituma ngize ino audio hanini yakwa gutera intege, gukomeza abantu babuze ababo. Nta kintu twoshobora kugira. Negeze kwigisha inyigisho yitwa la souveraineté de Dieu, ubudahangarwa bw'Imana. Imana ni Imana, ntushobora gutegeka ibintu ngo bibe gutya canke gutya, kuko nikanguke twakoze twari gukora. Twaratsavye uruhusha guverinete, baraduha uruhusha, turasaba uruhusha muri leta, guverineri araduha uruhusha, hama turagerageza gukora ivyo dushoboye. Twarakora ivyo dushoboye, turondera kwa rouge mwabonye hajya ama ambulance, ayo nitwe twari twabarondeye, turahamagara baraza, ama ambulance ari hajya, turashiraho ibishoboka, turashiraho ama toilette, turagerageza ibishoboka byose kugira igikorane kigende neza, kandi mwaribonye ko cagenze neza. Hanyuma nitushobora gukontrola byose, hariho ahantu tugarukira. Nashaka kuvuga yuko ibyabaye ni sanganya, ntihajya mwumva ngo ari indege yaturitse canke imodoka yagonze. Rero ndashaka gusa kubwira abantu bankurikira, cyane abanywanyi bakanguka bankurikira, muzi inyigisho twigisha muri kanguka, nimureke gusamazwa n'ibihuha canke ubutumwa buri ku marezo sosio bariko barabwira ngo nibimazi vyatanzwe. Ivyo si ubwa mbere bivugwa, ariko murazi ukuri, mwe murazi ukuri. Ndikumbwira abantu muzi ukuri, nimusamare, ntimwumvirize ivyo Satani ashaka ko mwumva, ariko mwumve ico ijambo ry'Imana rishaka ko mwumva. Ico Satani ashaka kugabanya ubushobozi bw'ijambo ryavuzwe ujya munsi. Inzamba ya nyuma, abakurikiye inyigisho abatahabaye mugende kuri YouTube, irahari inyigisho yari Claire yavuga inzamba izovuga Yesu aje gutora ishengero. Kwari kuburira ubwoko bw'Imana yuko umuntu wese akwiye kwitega, abari mu byaha bihane bitege, kuko nta utazopfa, umuntu wese azopfa. Ariko igihe nyigisho uburemere bwayo Satani ashaka ko muvyumva, ashaka mugume muyumvira ngo bimazi nk'uko umengo umuntu ntashobora gupfa. Jewe nasanze ivyo biba cyane muri Afrika, Iburaya, muri za Canada, ibihugu bindi bateye imbere, ni gake wumva ngo umuntu yabuze umwana canke yabuze umugore canke yabuze umugabo ngo ni kimazi. Muri Afrika tuzi ibimazi bijanye na kahise k'igihugu, ariko jewe igituma ngize ino audio no kubaremesha, nimusamare, reka gusamara. Nashaka kandi gutera intege gose abantu ababuze ababo bari baje kubera bizera. Ami vyabaye navyo nta control tubifise ko twebwe. Ico twe dukora turabasengera, n'ubu tuko turabasengera, kandi ekipe yakanguka turiko turarondera abo bantu babuze.
tugendeye kuri raporo baduhaye, raporo ya protection civile cyangwa ya police bavuga ibitaro bapfiyemo, tuko turarondera amazina y'abo bantu babuze kugira tubafate mu mugongo uko dushoboye. Ni vyiza ko mwumva ko turi umuryango umwe. Abapfuye baje bari mu gikorane kandi n'abanywanyi bakanguka, nuvuga yuko turi kumwe, turi umuryango umwe. Kanguka n'umuryango, icyo ndashaka mubyumve, kanguka n'umuryango. Rero nta kuntu umwe mu muryango wacu yogira ikibazo kandi twari mu gikorwa kimwe hama turabire hirya, tuko turabarondera kugira tugire ico dufashije mu gufata mugongo. Kandi ikindi dushaka gukora no gusengera abasigaye kugira tureke gusamazwa. Ndashaka nabwire ko Satani ko arasamaza gose abantu, ari abantu mwengo baranezerewe utumva umubabaro, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo tubabare n'abababaye tunezerwe n'abanezerewe. None ni gute wewe ushobora kubona umuntu yabuze hamukanezerwa ukamengura nezerewe ko umuntu yapfuye? Ariko twebwe dukwiye kubabara n'abababaye. Umuntu wese kwaranyumviriza aza kumva iyo audio yarabuze umuntu wiwe, yaba hafi cyangwa atari hafi, umenye ko twifatanyije nawe kandi ko turabasengera aho turi. Icyo dushobora gukora tuzogikora uko mpwemu w'Imana azoturongora. Ikindi nashaka kuvuga nuko kiye gikorane niyaza ko ari gikorane cya mbere kinini cyabaye mu Burundi, kuko gihe twagiye gikorane mu Burundi 2023 abantu bari hafi 100,000 bivuga imparuriye ku kibuga ngene cangana. Rero kuya twari tuzi ngene abanywanyi bakanguka babaye benshi mu Burundi, kuko turabibona muri application, twaragerageje kwagura uko dushoboye ku buryo nibaza ko abantu bari hajya barenga 200,000, kandi ivyo vyerekana inyota Barundi bafise y'Imana. Nta muntu ashobora kuza kumara amasaha nkajya kuzuba atanyota y'Imana afise. Ni vyiza ko tubona yuko mu Burundi haracyariho ivyizigiro, kuko abantu barakunda Imana. Si ibihugu byose bishobora kuba kujya, hari abantu batitaho ivy'Imana, babona kumengo ni ivy'ubujuju, ariko kubona abantu baraje kujya, hakaza n'abanyamahanga baje kurondera ubwiza bw'Imana. Kiya gikorwa cyakoretse, ivyakoretse hajya byose, ijambo ryavuzwe, ibitangaza vyakoretse n'ubushobozi bw'Imana. Imana yigaragaje. Ibindi ko ndavuga, hari abantu baza kubitera ivyatsi, ivyo turabizi. Ibyabaye no kuri Yesu baramutera ivyatsi, Yesu baramutuka, Yesu avuga ngo ni Beelzebul, ngo n'umukuru w'amadayimoni, ngo ubushobozi afise n'ubwo amadayimoni. Ivyo ntibigusamaze. Si ubwa mbere, maze imyaka 8 bavuga ngo nkorera Satani kuva 2018 2018, nta kindi bavuga, murabizi. Ariko buri mwaka abantu baguma bagwira muri kanguka. Kubera iki? Kubera ijambo ryigishwa muraryumva ko ari ryo kuri. Nta namwe ndababwira ivyo wanje, nabasiguriye ko atari jewe nkiza, nta bushobozi bwo gukiza mfise. Ndasenga Yesu akari wakiza, ivyo murabizi. Nige nasenga nabanje kubabaza nti ninde akiza, murabizi. Sindabyasubiramo, niko ndashaka kubaremesha gusa ntimusamare, kuko nabonye yuko ninaceceka hari abashobora kuja mu ntege nke bakumviriza ivyo bandi bakora babwira. Hari abantu akazi kabo ari konona umurimo w'Imana, akazi kabo ni ugutuka ibikorwa by'Imana, kuko jewe sinitumye, ni Yesu yantumye. Kandi ndashimiye gose abantu mukobona dusengera, turakeneye gose amasengesho. Kanguka maze imyaka 11 nitwari bwagire ikigaragazo nk'iki aho ibintu biba gutya, kuko ico bita souveraineté de Dieu, no kuvuga ubudahangarwa bw'Imana. Ntushobora gukontrola ivy'Imana ikora. Ico ukora wewe uravuga ubutumwa. Abakira ntiwamenya ni Yesu abakiza, ababohoka ni Yesu ababohora. Si jewe nkwizazi jewe mbohora, ivyo murabizi nari babwiye. Rero nashaka kurangiza ndabatera intege, ndababwira nti nimwihebure, ubuzima no kumeze, hari igihe cyo kubaho, hari igihe cyo gutaha. Twese tuzopfa, nta muntu atazova mu mubiri, ni ibintu bishika. Tukomeze kubasengera ababuze, inshuti ziregereye, turi kumwe namwe. Ico twakoze twaravuze ubutumwa. Abari ko baravuga nabo ivy'ibimazi vy'abasataniste, mubareke bakomeza akazi kabo ko kuvuga, ariko nabo nyene Yesu arabakunda. Nabonye abantu bavuga ry'amajambo, ariko no munsi bamenye ukuri barihana. Umwana w'Imana tukana, ari wambwiye ngo ari ko baratuka, ngo bari ko baravugana amajambo mabi babatuka mu makomantere. Nimuje gutukana, kuko ijambo ry'Imana riratuza gutukana. Tugira ngo dukunde abaduhama kandi dusengere abaduhama. Ni ijambo rikomeye gose Yesu yavuze ngo ababahama mubakunde kandi mubasengere. Kwe kubasengera kandi bikora guhama. Abantu bakora gutuka ngo umusataniste ngo ukorera Satani hanyuma ukabasengera. Kwe kubasengera, ubasengera kugira bahumuke, kuko nabo nyene ntibazi icyo barakora, bariko bavuga ibyo batazi. Nabo nyene bakwakoreshwa n'ubundi bushobozi bw'umwijima. Rero nukubasengera, nimubatuke, nimubabwire nabi, nabo nyene bamenye ukuri. Yesu yavuze ngo muzomenya ukuri nako kuzobaha
kwidegemvya. Nagomba rero kubatera intege, nimucike intege, ibikorwa vya Kanguka birakomeza, ibiganiro birakomeza, kandi tuzogenda aho mpwemu y'Imana dushaka, ahantu hose Imana izokugura umuryango tuzohinjira dushize amaso kuri we, kuni ndiho wenyene afise ijambo rya nyuma. Murakoze cyane kunyumviriza, ndiho abaho umugisha.